uko umuntu yiyumva ikiba ari ikintu cyoroshye kuko umengo uvuye mu yindi si umaze iminsi indwi uri kuganira n'abantu batabona uriko urasenga uriko urabona ijuru uriko urabara imvura ugacura n'abantu benshi cyane icya mbere umwanya nk'uyu ntumeze nk'umuntu ariko araraba mbega habaye hama tuvuze ngo ivyo nari niteze nivyo nabonye igihe cyose ibintu vyitirirwa Imana hama haba ibirenze ivy'umuntu yiteze kuko umuntu ni muto cyane ku buryo yo kwitega ibintu bivanye n'uko angana hama Imana ikoze nk'Imana umuntu arengerwa mu bantu habaye ivy'Imana ishoboye gukora icubaro kibi cya Yesu Kristo. Amen. Prophet Joshua nyuma yuko mwarimu nyuma y'iminsi indwi mwakoze ibitangaza byinshi cyane mukoreshejwe n'Imana, nkawe wiyumva gute umaze kubona abantu bakize bagiye batandukanye kandi bagakiriya za ngwara zimwe abantu baba biteze ko zokize? Ijambo ry'Imana riguma ari ukuri kandi igihe cyose abonetse abizera Imana ishitse ivyo yashikanye kera bakabibamo by'ukuri. Iyo abantu bakize ndatangara mu bandi kuko si ikintu umuganga yakoze, ni ikintu cyakoze Imana abantu batabona. Umunezero ni kuba icyo Imana yamamagariye kuba kiba cabaye. Kubona rero umuntu akira niyumvira ari kuba mushiki waje, ari kuba uwo tuvukana, ari kuba n'atari uwo tuvukana, turavukana mu Mana n'undi murundi mu ncamake mu munezero. Abantu bose bagize no munezero nanje mba ndi kugondagira muri uyu mwanya. Yes, Prophet of Jesus, twashoboye kubona bamwe mu bantu bavuye mu bihugu byo hanze, ndavuga Canada ndetse na Amerika, bari bashoboye gushika nga wanavuze ko minsi iri imbere ushobora kuzogenda gukorera igiteramo. Nimba atari ibanga tuvyitegejya mbega uzogenda ujanye na chorale yawe canke bizovyifashe gute? Ibihugu byinshi biko biramamagara muri uyu mwanya, byinshi muri Europe, muri Amerika, byumvikana yuko bitamatanye na Joshua ni munini, bimatanye n'Imana nini babonye. Abantu babonye Imana barayifuza. Ahantu hambere bariko bariruka cyane nabo mu biri, ariko cendi nganda umukozi w'imbura kimaze niteguriye kuja Imana igomba, ariko mu ncamake yari ibikorwa byinshi bizoba mu kontinent yose kubwa Kristo Yesu. Icyo twifuza niki nuko hiyo naho nyene bohura na buno buntu. Imana ihamagara abantu ikabasukamo ubuntu butandukanye, umwe imuhibi undi kamuhibi undi kamuhibi, ari byo rero Imana yampaye. Ibyo navyo yampaye ni kubgabo umunezero nuko umunsi umwe nohura nabo. Kibazo ngo nzojana na korale byo bavyiza njanye nabo, ariko urumva bagutumira nibo nimwe ari bavuga ngo muze 10 muze 5 nucuremera abantu tutaje 20 nitwoza kandi ndi mukozi w'Imana. Muri ico kibazo nyene rero programme yo kuja Dubai muri no numbero y'ivyuzuye iracahari. Programme yo kuja Dubai iracariho niyo nahagarara, ariko murazi ivyabaye muri Iran ivyo vyakoze muri Dubai. Ubundi twakwa tugiye Dubai n'ukurikira harabaye impinduka zituma ikoranca Dubai kitaba genda Messi ngo ari kubanza kunegeza kuja gukorayo, ariko igikoranca tugitegura mvuyo nca mvuga uzojana nanje mu baririmbyi hamwe n'abaririmbyi bashasha bariko barakora. Nibaza ko mu byo nipfuza yuko boronka mu makado nuko tubafasha kurondera ama passport kuko inyuma aho ngaho ibikorwa biratangura. Muri conference de presse wakoresheje abamenyesha makuru warashobora kuvuga ko abarinzi bashasha muri bariko bararuka batari mu bazohiganirwa n'imodoka uzoshobora kwegeye azoronka surprise nyinshi ndetse akazoza aratoramwo 2 canke 3 bagwerekeza iyo ugiye muri bikorwa bishasha haba Dubai canke muri Europe bariko barakurondera. Twitegeye ko uzotoramwo 1 canke 2 bazoshobora kujana nawe. Iterambere ry'umuntu ritagize uwo rifashije icyo kimwe n'uburozi. Iterambere ry'umuntu ritegerezwa gufatanya n'abandi. Uyu mwanya magaze ngandi ko ndavuga ku iterambere ryanyu ni kamera mwaguze tutari kumwe, hama ico gikorwa canyu kirakoze muri kino gikorwa. Igihe rero Imana indugije icyumviro canje nuko n'abandi baduzwa. Ndafise indoto kubijanye n'indirimbo za gospel mu Burundi, ndafise indoto nini irenze uko abantu bavyibaza. Rero twitege ko bazoba mu bikorwa nk'ivyo nivyo barindiriye gukora, nivyo two turabajana mu izina ryaje. Igihugu cyacu cyo kwitega iki nta impact kuri kino gikorwa cya polisi n'umunsi, mubona yuko ejo hazohinduka iki impact positive ku gihugu canke ku banyagihugu canke ku isi yose bivuye kuri kino gikorane cyabaye n'umunsi? Igihugu kigizwe n'imiryango, nimba ngaha imiryango irenga amajana, igihugu cyamaze kunguka kuko impact nini uyu mwanya. Nujye muntu yatashe akize ariko araryohe, nujye muntu yatanye vyiza
igihugu rero cunguka buri munsi cyane cyane ku muntu nkanje ndiko ndasenga abadayimoni babomotse ibikurikirana umunezero n'ibintu navuze by'iterambere abantu bankurikirana barabizi ni kenshi kuko ibintu ku gihugu bakabibona ico igihugu kigiye kunguka cyambere n'iryo terambere ryinjiye mu muryango umunezero winjiye mu muryango n'abantu bakize ikindi ninda atabonye bino bintu ari mu mahanga atovuga ngo uburundi n'igihugu cyiza igihugu kigendwa noneho wo kusanya abantu bangana gutya mu gihugu kitameze neza hari ikintu kinini cyakoretse igikurikira bajye abantu bava mu mahanga baza ngaho igihugu kiba kimaze kunguka kuko igihe cyose umuntu arisha indege itanga ikori burya hari ikintu cinjiye kandi abantu bama baza muri kino gihugu igihe cyose umukozi w'Imana ariko araduga igihugu kiravyunguka umuntu arababwiye yuko 60% y'abantu bagendera Nigeria baba bagiye kuraba Prophet Joshua ejo nejo bundi tugomba ko abantu baza ngaha kurondera Prophet of Jesus Joshua kuruta ukuntu barondera ikawa ivyo navyo bifise inyungu kuri aeroport bifise inyungu ku ndege yose yinjira ngaha bifise inyungu ku ba investisseur kuko abantu baje ngaha bazogenda baguze inzu bazogenda bubatse bazogenda bariye muri hotel bariye bazogenda barisha hotel yose n'amafaranga yinjiye kandi yose yinjiye mu kintu igihugu c'amacunguka buri munsi y'umunyagihugu ariko arakora ibikwiye igihugu akabazo kanagenda babaza nuko kenshi umuti turabe ibihugu byo hanze tugire target yo kuza nk'uko hanze aha mu Burundi tugiye kuraba nk'abacuranzi bari Cankuzo Zahe hajya nta matano umuntu ashobora gukurayo akabazana kugira bashobore kuboneka bashobore kujya kuri scene international nabo nyine bashobore kuzogira ayo mahirwe yo kuboneka nicyo ndiko ndakora igihe navuze new talent ivyuzuye new talent twariko turondera abantu bose batazwi hama bararungisa ama video b'ingozi yaba nubatandukanye hama harabaye preselection hatogwa batowe biye bintu bizogaruka buri mwaka kugezaho ingabire yose talent yose yinyegeje izoja habona hariyo talent nyinshi Uburundi buratunze mu rugezo Uburundi gusa nibutuze gusiba ibifadika izabu turazifise n'ibindi ariko Uburundi buratunze abantu abarundi bari extremement talentueux siko mubizi Uburundi buratunze ahubwo Imana idushoboza kugira ngo ibikorwa nk'ibi tugire inkomezi nyinshi zo kubikora gukora ibikorwa bitwara amamiliyoni menshi Imana idwe gusinkomeza tubikore indoto zacu nuko hariya buvumburwa cyo gutuma wumva ko tugiye gutangura gukora ivyuzuye ruguru kugira ngo tubasange ibyo zo korera ruguru tuba tugiye no kurondera talaziri ruguru cyane kuko ino programme y'ivyuzuye iri mwaka iki ni cicenda kuva muri 2017 kukiraba ni gikorane kimaze kuba kasha uvyumvise nikorane ucyumvise ucubona igihugu ucubona ibintu binini rero tugomba yuko nawo bandi bashikira Joshua twabonye uri kurasenga umwana wawe wa Murungisa agenda asengera umuntu hama aratambuka mbega hoba hari amavuta mashasha uri kurarima mu mwana wawe ejo tuzogaruke ngaha ariwe dusanga ari barakiza abantu Imana ihaye umuvyeyi ikamuha abana imuhaye ingabire iyo ngabire umuvyeyi arashoboye kwikoresha icitwa ciza icambere nuko umwana arungikwa ku ishuri kugira ngo yige cyo baje ku ishuri ariko jewe kuba nzi gukorera Imana rubwo buzima bwanje ni kubera ko tutagize umwanya aba bana batangiye kunsengera wenyene urarengewe nibo bantu basengera neza kuruta ukuvyibaza kuba rero wasengera umuntu bakabibona ivyo babikora mu ishengero asengera abantu bagatembagara bakabohoka amavuta mashasha niko Imana yari meze hama amavuta ava ku mutwe Arona agashikira bari hafi bose bari hafi nabo nyene nibo birenganije ni kuri inshuro nyene turi ngaha twari duheruka ibiteramo biheze event iheze tuca turonka ama award kuri inshuro ni igiki cyahindutse ahubwo kuri wewe nyene uno munsi wabonye habaye iki cyahindutse gisumba ujya mwanya hacatangwa kandi n'ama award ni byari byoroshe iyo dukoze hakaba gutangwa ama award dutwara umwanya wo gusengera abantu hama abandi bantu baribaza ngo igituma abantu baza mu gikorane babaje muri award byabaye byiza kuko bamenye ko abantu babaje kurondera Yesu hama award nitwazishizeho ngo zifashe Yesu aronga abantu award twashizeho kugira ngo Yesu aronse abantu agirire neza n'abandi bantu bamukorera kuko imyaka yose rero navuga bajya abantu baje benshi kubera ko baje kuraba baririmbye baba baje benshi kubera ama award ubu rero babonye ko abantu baza benshi kubera Yesu hama twebwe twemeye gushiramo ama award kugira ngo kuno kuduzwa kwanje kuno kugirirwa neza n'Imana kwanje kuno kuboneka kwanje bigire ivyo bifashije abandi benshi mu ncamake byadufashije kuko
twakoze umwanya ukwiye muheruka ngaha mu myaka iheze nitwasengera abagwayi kujya nitwarunga umwanya wo gusengera abantu uko vyabaye nuko bizobandanya rero bizora biba mu bimwe ukwavyo ibindi ukwavyo. Ariko icyo wasabye yuko kigiye kandi kugaruka i Bujumbura haciye imyaka 3 nuko nyine bigiye kuba. Nico navuganye n'Imana si 3 gusa ni muri 2030 suko tutazokora ibikorane tuzokora ibindi bikorane by'iminsi 3 iminsi 4 ariko ivyitwa ivyuzuye tugitwaye mu zindi ntara. Bino bintu byatanguriye Gitega kubera iki two turabikora ahantu batandukanye hazogera igihe abantu batahura ko ibi ivyuzuye n'umugambi w'Imana mu gihugu no kwisi yose. Azonagera igihe ndavyemeza uyu munsi bitabaye umwaka bizo umwaka wari wose aho le 77 uzokwitwa umunsi wo gusenga mu gihugu aho abantu bazohabwa konje. Ico ndakizi kuko navuganye n'Imana mu ntara, ariko igihe bizoba Gitega niho muzomenya ngo bino bintu kumbe n'ibinini gutya kuko Imana ambwiye ngo hoteli zose zizokuzura. Uce baza kubera kuvuze ngo hoteli zose zizokuzura. Dufite umutima wo kwereka abantu yuko ibikorwa by'Imana bishoboye guterera mu iterambere riri mu karere. Kuko ari abantu babitandukanye ukumengo abakozi b'Imana n'ibikorwa by'Imana ni ibintu biri ngaho gusa by'abantu bikusanyiriza ko amafaranga. Ibikorwa by'Imana n'iterambere uyu muntu yazanye bino vyuma yabirihiwe amafaranga izo ni famille zigiye kubaho. Ibikorwa by'Imana birabeshaho abantu aho Imana iri kwirakora iterambere riba rihari. Harageze gusa ko abantu buguruka amaso babitahure uko muri Nigeria babitahuye muraza makuru ya Pastor Chris, uko Zimbabwe babitahuye muraza makuru ya Prophet Uberenjo, uko Malawi babitahuye muraza makuru ya Major One. Ibikorwa by'Imana ni igihe cyose Imana yagurukije umukozi wayo mu gihugu ni iterambere muri icyo gihugu ni iterambere mu miryango. Kubera ko abantu bakuze babona igicapo kitari cyo bumvise umukozi w'Imana bumva umuntu gusa akeneye amafaranga, ariko muravye bino bikorwa uburyo byatwaye muramuza kumenya yuko atari abantu bakeneye amafaranga n'abantu ahubwo ibikorwa bakora bigaburira imiryango myinshi. Imana ishigwe. Kuko nyine wavuze yuko bidasaba amafaranga ibikorwa kandi urabona ko ikizohabwa gitangwa kiri n'inyuma abantu bose bariko barakibona. Ku muririmbyi aka kanya yibaza ati haba ari ukundi kuntu muba mwapfuye gutora umuremesha gute yuko uzotahukana kano gashimwe azoba gakwiriye. Nimba uzotahukana gashimwe ari umuririmbyi wa gospel hama undi muririmbyi wa gospel akaba babaye hagende bamusengera, kuko nimba umukinyi umwe yatsinze ekipe yose yatsinze, nimba ari umuririmbyi yibutswe dukomera Imana amashi kubikira twibuka. Jewe intege ndabateye ahubwo babiryohererwe bino bintu kubona hashoboye kuboneka umuntu akavuga reka dushigikire gospel mu mavision atanu indwi manini Imana yamaye uko zokorokeza muri 2030. Vision ya gatanu guteza imbere gospel harimo no kugura studio nini kugira ngo gospel itere imbere mu ncamake ko ari ibikorwa ngaruka mwaka baryoherwa. Mbere turifuza yuko umunsi utangira imodoka tuzotanga n'ama award kandi ku barinzi batandukanye kugira ngo tubandanye tuzana dutera intege abo barinzi barimbe indirimbo n'akamana n'umunezero. Rero uwo babara bamusengera. Ego umwe mu bantu bariko barakora cyane kugira ngo umuziki no kuvuga ngo mpimbaza Imana ugere kure cyane. Iki kintu usaba abandi bakozi b'Imana bagenzi bawe kugira ngo mushire hamwe umuziki mpimbaza Imana ugere ku rundi rwego no kuvuga ngo rurenze cyane. Icyo nsaba Imana ko bagenzi banje ufite ivy'Imana biragoye gato kubera ko umuntu akora icyo yahamagariwe. Nuco umusaba kubera ko uvyumva ahubwo bakore neza ibyo bahamagariwe kugira ngo nanje nkore neza ibyo nahamagariwe. Amagenda bashigikire mu byo bahamagariwe nabo banshigikire mu byo nahamagariwe. Suko cavuga ngo kubera ko Joshua yabikoze ndabikore byo muzanira ingora. Ibikorwa by'Imana umuntu abikora kubera ko yahamagawe nuko byashobotse bikaboneka. Ahubwo ndateye intege abakozi b'Imana bazoze no muri ya concert bagira ngo duparticipe babonye uko ariko aba concert baze baba bambere bariha kugira ngo bateze imbere ababana, kuko abo bantu bavuze baturuka amashengero menshi numva ko bagira ngo nabo bakorire ahubwo umwe wese akore neza ibyo yahamagariye ivy'Imana n'umuhamagara.